online. Nta kumukubita ari ingingo umuntu yomufatira udamukubise, ari ibihano umuntu atanga adakoresheje inkoni bigatuma n'umuntu ashobora kubabara atankoni akoresheje. Iyo umuntu bajyame sino mwihanganira vraiment hano upfa umuntu vraiment. Nyene baza ko umupanga no umufatira. Twabivugana tukaraba neza. Hello guys, iracyari channel yanyu ya Cool-Bros TV. Umunsi turi ku kiganiro kivuga ati nk'ubusanze umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute. Selfie wese mudukurikirane kuri channel yacu YouTube, Facebook na Instagram. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi muri ako kanya wovyifatamwo gute? Cyambere nikosa aba yakoze. Iyo umuntu akoze ikosa rero agerageza gutaha icatumye akora iryo kosa, hamuka ugafata umwanya inyuma y'ivyo vyabaye ukabugerageza kumubaza ico vyavuyeko. Usanze umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri ako kanya? Mufitamo nabi gusa arige twabivugana tukaraba neza. Usanze umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute? Muwo mwanya. Muri uwo mwanya uwo nkunda nkamenya yuko aryamanye n'uwundi. Yego. Nyene baza ko umupanga no umufatira. Wofata umupanga. None asanga urushiro nka nk'ibindi bihano bisumbirije. Urukundo hajya rurajyana kandi urukundo rurababaza. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'undi wovyifatamwo gute muri ako kanya? Uravyumva nk'umukunzi wawe usanze ari kumwe n'uwundi. Nawe uravyumva deja aba yari umukunzi wawe. Ariko rero mu nyuma uci usanga yaguciye ku ruhande. Ivyo nzabindi nakubwira yuko atarukundo rukiri mu bakobwa, sivyo? Nico gihe ndamufashe ariko n'uwundi. Umara guca bikurikira. Ni kumukubita cyangwa kumwica? Nta kumukubita ari ingingo umuntu yomufatira udamukubise, ari ibihano umuntu atanga adakoresheje inkoni bigatuma n'umuntu ashobora kubabara atankoni akoresheje. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri uwo mwanya? Muri uwo mwanya je nkaje mu ruhande rw'iwanje ndumva vraiment yuko byaba bihetse. Muri make ntiyo bakinyizeye abayizeye uwo oya baba bari kumwe. Nk'umukunzi wawe usanze aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri ako kanya? Vraiment kurukundo madame ukunda umukunzi wanje. Iyo umuntu bajyame sino mwihanganira. Vraiment hano upfa umuntu vraiment. Utiwo kwica usanze baryamanye. Umukunzi wawe aryamanye n'undi muntu wovyifatamwo gute? Muwo mwanya. Muwo mwanya vraiment decision ngora gufata kubera urumvisha kintu kiragoye. Agira ati jera ashanda musanza hari n'undi nobica. Oya gusa umusheranya yacu no mugira mugo mutipe no mukubita nk'ibox imwe basi amababa. Box tugusika bihagije. Oya mama gatwa bisubiramo. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri ako kanya? Ibisanzwe cyane. Jero ifata ibisanzwe vraiment. Bisanzwe. Wewe wovyifatamwo gute? Nukuri jewe ukuntu no muhana nanje ntaco nogira uwo muhungu kuko ane no mukobwa aba yamoza. Afisemo amakosa. Yego ni baba bafise amakosa. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute? Umukunzi wanje aryamanye n'uwundi. Cyensanze baryamanye baba baryamanye nyene. Na bundi buhinga ukoresha. None ubuhinga n'ubuwe. Usanze umukunzi wawe aryamanye n'uwundi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya? Mubanza kamazi igituma yakoze iryo kosa. Nkamubaza igituma agiye kuryama n'undi muhungu nanje yansize nko muhira. Wewe wovyifatamwo? Suramo ikibazo. Usanze umukunzi wawe aryamanye n'undi mutipu wovyifatamwo gute muri ako kanya? Jewe. Umva vyo abize nabi. Nta birefu ni kumutu. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'undi wovyifatamwo gute muri ako kanya? Cyenda uvumenga ari byo hinduka ngaho. Yego. Ntaco mugira none ntaco mva umukoza amafaranga. Yavana n'igihe ubu bisanzwe yuko ico biba bivuye ko nico biba mbako barakora uwo mwanya. Nawe wovyifatamwo gute? Mani joyo barayandi kuko
ndagufasha ko barimo agasuzuguro nawe urabyumva atari kubwiye ko mwa mushaka kubika agashima kubika n'ubundi rero urumva icyo kintu haba habayemo agasuzuguro nawe urabyumva nare uhita ukubita uwo mubire canke uwo mudaga ofete umubire ntaco nomugira uwo yoba azi ko twaba twaravuganye ikintu antere yanje nawe dufitaniye relation niwe yogira ibibazo kuko urumva yoba yansuzuguye akanzanira kundi muntu yego usanze umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri uwo mwanya jewe nyene nofata uwo mukunzi wanje wundi nomureka nkamubaza neza ukuntu byagenze ko ngene yaje kubyigutamwo wundi nkamubaza nyene igituma yabigize usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri ako kanya naryamanye n'uwundi batakimatura nta na kimwe uraje kuba ruheze nta birebire wewe je no uvuga mugihe nakubonana ngaho naramutse nakunze nkamusanga aryamanye n'uwundi muhungu manga yo bari umupanga vre wo kwica yewe pet ikado sampiti urumva je mugihe usanga baryamanye hani ibindi bintu ubwo no babo nkasanga bamatanye kugira umuntu wese yobibona asanga bakiri kumwe usanze umukunzi wawe aryamanye n'undi mu wovyifatamwo gute muri ako kanya yanje cyambere nokora coco no kumuheba kuko ntiyoba nkunda uca umuheba yego kuko ntiyoba nkunda ko urumva none wumva twobandanya gute kandi wumva yamvanze jewe ndibaze bimwe nahora ndamugirira ivyo vyamuryohera bimuryohera usanze aryamanye n'undi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya umukunzi wanje aryamanye n'undi muntu ubwa mbere nandure coco iyo umaze kugira umukunzi sivyo umukunzi ni umuntu bamwemerana muba mukundana mwemerana akakwemera ukamwemera sivyo hama bishitse akagwa nko mu kibazo vy'ingwe ugasanga agize hashesi ntoya ugasanga ari kumwe n'undi muntu sivyo muri make usanze nk'ubu baryamanye ariko ushamanza ukibaza eske jewe ntavyo namukorera mbere yamukorera ntiyaryoherwa bimwe n'ivyo nyene gusa hanini nka jewe n'umengo umukunzi wanje nsanze ari kumwe n'undi muntu baryamanye direct amacha mitamubona yuko atagoya nkunda atakundo yaramfitiye goravyo usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'undi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya we urihangana nyene akundi wabigenza gusa nyene akusaje ukuntu abisigura ntabwo nyene abagukunda nawe urumva ko majewe je ndafuha sana jewe byo bibinde gusa umuntu bari baryamanye kwera amati birenganira hama tubiyage kuko tugikundana hari ibintu tumanza kumvikana tugana condition usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri ako kanya muri ako kanya nyene sinzi gusa vyombabaza ukuntu mbwasinzi siroshobora babandi ngo gende ndavuga ngo nkubitana ibiki utekereza gato muri uwo mwanya hama mukaja kuyaga après nyene kushavu bufite ishavu ryagabanutse kuko ufise ishavu nta kintu kigenda nyene urabanza ugatekereza gato kikalma hama mukayaga ukuntu umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute ni noma sana wumva no kumuheba kweri no uco vyifatamwo gute kibandero yundi nta kindi wo mukorera mwako kanya jewe vraiment twadukuna yo mudemu agaca asanga jamani n'umutipe warisha w'umujama cyo umuhungu cyo mukorera mvuga ati imani we bajyana uyo gumana n'uyo oya kiye kwera ibyanje nawe bigirente please bihagarara usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'undi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya kubera bitegekanijwe nk'uko Imana yabikoze cisha nkoresha iby'Imana ntabwo nitegerezwa ntabwo nshobora gufata ingingo ndabishikirizwa ababijejwe nyene hama nkabibabwira ibyo badufatiye n'ibene ntabwo nshobora kurenza ko byo badufatiye kubera mba mu gihugu ntabwo nibana ndumwe urumva babishikiriza abijeje umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri uwo mwanya nyene cyo no canda mwica ukimwica tari kuvuga yuko nsanze ndamufashe neje namwifatiye
je sinumva ikintu noca nkora muri uyo mwanya gusa jewe nawe vyoba bihetse. Umukunzi wawe aryamanye n'uwundi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya? Je mu bisanzwe ndamutse mbonye byashitse ibyo ukuntu navyifatamwo je mbona nogenda nkamwegera nkamuhanura nkamwereka ko ivyo ariko arakora atari vyiza ari amakosa tukaraba ukuntu tubigenza tukaraba ko iyo ngeso yohera. Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi wovyifatamwo gute muri uwo mwanya? Muri uwo mwanya kuvuga muri uwo mwanya nta kintu nokora ndabanza nkatohotse d'abord kandi uramufashe icyo nokora gusa duheba nta kindi nta kirenze ngaho. Nsanze ari kumwe n'uwundi mwako kanya nsanze aryamanye n'uwundi norondera impamvu yatumye baryamana n'uwundi kuko hari igituma baryamanye n'uwundi kandi je nanje mpari. Okay, nawe byuka nje ndamusanga aryamanye n'uwundi mu gihe nanje noba mpari urumva muri ico gihe twotatana canke twomera nyene sinovuga ngo no umuheba turu kumuheba ko yarabizi hagi umuntu yamaze kuja mu rukundo usanga ari ibintu bigoye kuvuga ati urahevye. Wasanze aryamanye n'uwundi ntiwo kwimvira kumuheba? Aryamanye n'uwundi sha biravana ushotse urega n'ubundi kugira umuntu akunde nawe sinzi ukuntu bisubura neza gusa je ntaho noheba. Kunzi wawe usanze aryamanye n'uwundi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya? So jewe sinamubwira ibintu vyinshi nawe sinamubwira ibintu vyinshi kabisa kubera noca ndamweba. Uca umuheba? Usanze nk'umukunzi wawe aryamanye n'uwundi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya? Ako kanya nshikira ngwara rari ibindi no wogwana. Usanze umukunzi wawe aryamanye n'uwundi muntu wovyifatamwo gute muri ako kanya? Okay, cyambere coco maze gusanga baryamanye mbanza nkamenya ico bapfuye oya mbanza nkamenya kwanza yuko bamufashe ku nguvu cyangwa ko bari kumvikana. Amasanza ari kumvikana uca mvuga ati yuko umukobwa ataba gukunda uca umwihotse